Ladies and gentlemen, boys and girls, it's another beautiful day, another blessing. Nundi munsi udasanzwe kuba turi kumwe namwe kuri Casoar TV. Guys, uno munsi nabazaniye umutumire witeka. Ni Vichou Love, umwami wa life mu Burundi, niwe nazanye uno munsi kuri televiziyo yacu mukunda cyane Casoar TV. Vichou Love ndakwakiranye iteka kabisa. Angelina, oya Angelina, sinshaka kuvyumva, yeah. Angelina, urabizi ugo ngukunda, oya niwo binkora. Casoar TV. We want the words, The solution of all dreams. Of course, karibu sana Vichou Love. Murakoze cyane, meze neza jewe nawe ni sawa? I'm good. Yes, nabariko baradukurikirana rero ndabaramutse. Nibaza ko ari ryo rya mbere kuri no televiziyo. Oui. Nziza cyane. Ndabifurize n'umwaka mwiza kubera ntirirarenga. Okay, reka ndakwakira iteka ndakubwira ati abantu bagudukurikirana kuri Casoar TV, c'est la première fois wabonye Vichou Love. Casoar TV. Yes sir. Yeah. Vichou Love ndagutemwa akantu. Twumve. Okay, mfise aga challenge. Mbe waruzi telefone ya mbere yatanguye gukogwa kwisi ubwoko bwayo? Noba ndakubesha. Okay, telefone ya mbere yatanguye gukogwa kwisi mu matelefone yose turazi ko ari amamarke menshi cyane, ariko telefone ya mbere yatanguye gukogwa kwisi ni telefone yitwa Motorola. Shaka kugendera amateka yayo, niyo telefone ya mbere yatanguye gukogwa kwisi Vichou Love. Ego cyane. No kubera ko ntayitunze. Ngira sinabimenye. Asante sana. Vichou Love, umuntu ashaka kuvuga ati Vichou Love wahurahiga mzee. Ndi hano. We niwe utambona ugisagara cha Bujumbura bose bagoma bavuga ati mzee ni sawa. Oya kuma TV online urumva ko ibiganiro vya twaheruka kumubona Vichou Love aje kuduteramisha kuri TV online kera mzee. Jengo ntimushaka kuntumira. Mugabo buke tuzomenyerana tu. Of course, Vichou Love ikintu cyambere nifuza kumenya, n'abafana benshi bifuza kumenya, turifuza kumenya histoire gatoyi ya Vichou Love kuva Igitega kuza i Bujumbura. Bon, histoire yahaviba ndende cyane ariko ico kumenya canyaco no ko Vichou avuka mu muryango w'abana indwi, akaba muri umuryango agira gatatu, mazina yiwe n'inziga Masabo Vianney, bagaca mutazira Vichou Love mukali wa live music East Africa. Yes of course. Abandi ngo mukali wa stage, abandi donc kila muntu wese buhariho n'abahinduye bariciye mu ncamake bagaca bavuga ngo mukali, bagaca bagezaho niko kagezweho ubu, abandi ngo bube, abandi donc kila muntu wese bivanye no ko vyumva canke uko umutima wewe umutegeka kuvuga Vichou aca bikora uko nyine ko hariho n'abatavuga Vichou uzavuga ngo Vizu. Urumva donc kila muntu wese rero afise ko aba avyumva. Hanyuma Vichou yavutse nk'abandi bose, ariko aza kwisanga afise ubumuga bwo kutabona. Vyatumye rero ava iwabo mu ntara ya Kayanza nziza, muri commune Muhanga, akaja mu ntara ya Gitega ku Mushasha, aho yahuriye n'abandi bana batabona nabo nyene bafise ubumuga bwo kutabona. Hama asanga ari muri benshi, bitangura kumuha umwizero, sivyo? Bimaze kumuha umwizero aja mu vy'imiziki, biramuhira. Kubera ingorane igihugu cagiye kiracamwo, intara ya Kayanza n'izindi ntara zimwe kubera amagume, Vichou ntivyaba bigikunda ko atahi wabo mu mavakansi, acaza araja gupasa amavakansi mu Ruyigi. Hanyuma rero Vichou kuri iryo shure ry'abatabona biragenda neza, Imana iramuhezagira, amashure ni sawa, y'abatabona méthode Braille, aragenda abameze neza. Yahuriye n'umuntu bita Bosco Niganze, Imana yamaze guhamagara kandi mwakire mu bwami bwayo. Amen. Ahurira no witwa Igete Mvuzabo kubera ko ari bo bamenyekanye mu ndirimbo ubuzima canke Imana ifatanirije canke muri album ya mbere twise Gasome. Hanyuma rero Vichou muri 2005-2006 aja hamwe na Bosco, Imana yamaze guhamagara na Igete bakora umugwi witwa Peace and Love.
baraza barahitinga kuri za ndirimbo abantu bamenye ubuzima benshi bayita ngo Imana ifatanirije niyo baca bayumva n'izindi za Burundi icibare ntaco bikubwiye ni wowe nkunda n'izindi nyinshi harimo n'indirimbo twaririmbanye na Farias twambarira muri album ya mbere hanyuma rero Vichou arabandanya mu makaraoke Vichou biragenda bimera neza arasohora n'urukurikirane rwa kabiri Peace and Love harimo indirimbo bakunze nka birahimbaye ninde ndamujanye wombenga tamba imbuto ari hehe n'izindi hanyuma rero Vichou arabandanya na Peace and Love gushika muri 2016 aho Imana yavuga ngo Bosco wewe ndagukeneye iruhande yanje iramutwara Vichou asigara hari wenyene arabandanya ubutumwa Imana yamushinze kuri ino si gushika isaha akaririmbo nahereye ko akumvise kitwa Angelina n'izindi ndirimbo nyinshi cyane tutoheza ngo duhereze hano kubera ko ikiganiro cyoca kiba kirekire mu ncamake nuko Vichou aracari rero wa wundi ubasigaye ari umwe kuri stage ariko nyene ubugendana n'Imana ntaba ari umwe. Of course, exactly, areje kuduha histoire nziza cyane ishobora kumuranga Vichou Love ku muntu ataramuzi neza ariko ikintu kimwe mfite akabazo kamasiko ni ikibazo c'amaso yatubwiye Vichou jiskame na gahengwe karaboneka ku maso bimeze gute ku ruhande rw'imbonero. Urakoze cyane bon nabiciye mu ncamake wumvise ko nayigete ntigeze ndamuvuga ukuntu yavuye muri Peace and Love ku vy'amaso kuri iryo shure umupatiri yari yarayitanguje nayo nyene yari itavye Imana yitwa Vincent Gracia wo muri Espagne ntaca atakoze yaragerageza akatuvuza akazana abazungu batandukanye donc ntivyaherera kuzana abo bana gusa batabona ariko harabaho no kubagerageza mu buryo bwo kubavura canke kubabaga abo bikunda bigakunda abo bidakunda nyine ukiyakira ko bidakunda mugabo ukumva ko hari umuntu yakugeragereje canke yagutaratarije cere ndi muri abo bataratarijwe ubwa mbere ntivyari sawa ariko ubu nimitende wabonye ko manager yaje imbere jenza nza ndamukurikira ndamubona buke buke Imana yaracishijemo imiyaga nyene nanje ndumva ubwiza bw'Imana ndabona buke buke uti urabona buke buke nibi urashobora kwibura ni bingahe hapo nanivuruga bibiri vrem unaniangusha ibi navyo turi kuri televiziyo hano ni bitatu ladies and gentlemen tukumwe na Vichou mkali wa show umwami wa stage ni izina Kidumu yarigeze kuvuga ati wewe kuri live mu Burundi uracari umwe nta numwe agukorerako narigeze kuvyumva kuri Kidumu bon vyoshoboka bivanye nuko yabivuze canke bivanye n'ivyo amaze kubona canke urabizi ko mwene bari aba baratuboneye izuba hari jambo kubwira ukibaza igitumye ari kubwira mugabo ngo agakuru ntigakurira ubusa nico gituma ncanda vyakira kubera ko ababivuze naho bafise aho yabikuye exactly nabonye concert ikomeye cyane urana ko turi mu mafungo mu kwezi kweranda kwa Ramadan turi mu mafungo no kubakirisu bari mu ikarema uretse ko ubu turi mu ndwi inyeranda cyane nabonye ko hari ikintu gishushe kigiye gukogwa Vichou Love ku munsi w'Ilaidi kandi ni ikintu kizoba gikomeye cyane guys ni ikintu cyateguwe na The Fighter Production ikomeye cyane ho hazoba hariho mbega reka ndeke ko bavuga Vichou Love niwe mwami w'iyo concert izoba ihari reka wenyene atugire kumurira atubwire ingere ibintu bizoba bimeze neza cyane ariko jewe nk'umumenyesha makuru reka ndabibira kabanga ni wacane live biracenga yuko hazoba hariho MB Data hazoba hariho kandi Emerson hazoba hariho n'abandi benshi na Lolilo hakaba kandi hariho na Dollar Bruce umuhungu mushasha muto wa Vichou turaza kukigaruka ko kuko turumva yuko ufise n'undi muntu uri kuribaruka mu muziki kabisa yitwa Dollar Bruce ariko ndifuza kwanza kumenya ico giteramo kimeze gute gipanze gute kuvyereke igiteramo cyo kw'Ilaidi igiteramo ubwa mbere abantu bavyumve si kimwe ni bibiri urabona ko nkuko twari ko turabivuga mu kanya
abamizirima bari mu kwezi kwiza kwiramazani kweranda hama n'abakatolika nabo bari mu ikarema duviza aho duhurira nubwo amadini adasa canke ataramwe bamwe bavuga ngo idini canke ririya urumva ko haraho duhurira twebwe tuzi imbere yabo gato ku munsi w'Imana ni Pasika izuka ry'umukiza wacu Yesu Kristo hanyuma n'abamizirima mu minsi mikeyi nabo nyene bazoba bavuye muri ayo mafungo hanyuma rero igiteramo twararavye kugishira ku Pasika no kuvuga ko twoba duhaye akaryo abakirisu kandi hari abandi bantu bakiri mu mafungo hama bavuga none tubigenze gute tugishize ku Laidi abakirisu bazoba bavuye mu mafungo n'abamizirima bazoba bavuye mu mafungo urumva yuko bica bigira aho bihurira rero ni igiteramo rero mu ntumbero yo kuryoherwa urabona mu mafungo hari ivyo umuntu aba avuga ati ngomba kwiyegereza Imana uko ntahora sivyo hanyuma rero uvuye mu mafungo hariho nyene kuvuga ati reka nsangire naba bagenzi ntaheruka turyoherwane naba bagenzi ntaheruka ba bantu bose bari hirya no hino mu mice canke mu mihingo itandukanye baze turyoherwane ni muri iyo ntumbero The Fighter Production yakoze iki giteramo ibi biteramo ko si kimwe n'ibibiri ibi biteramo hama bakazana n'abandi baririmbyi bakaza donc novuga ni urunani rw'abaririmbyi bazokora umuti abahinga babinonosoye okay icyo ni giteramo kizoba kuri Van Beach oya si Van Beach raba neza umugabo wera bakwi telefone Zion Beach oya hose siho oya raba neza soma ubwira abantu ibintu uko bimeze ni World Beach yes okay ladies and gentlemen mwamaze kuvyumva nariko ndigira gutya kugira ngo tujane neza ni World Beach bafise mu manager mwiza cyane umugangi gutya mbe bamwita 100 kilo bamwita 100 kilo ni kuri World Beach kizobera kizotangura 15h niko handikuse kuri affiche rero ni abantu bose bariko baradukurikirana kuza gusidukana niyo nka tuje gushigikira umuziki wacu wo Burundi numva atampamvu yotuma abantu bataza kuko twaravye ku mpande zose mu bakuze mu bana mu bagezweho muri bamwe n'aba VIP wumvise ko bashikiriwe kuko kwinjira n'ibihumbi 5 mu kibanza gisanzwe VIP n'ibihumbi 200 wumva yuko ntitwashatse kugira ngo ibihumbi amajana canke twifuza ko kira muntu wese ashobora kwashika ayo mafaranga amafaranga avunanye cyane ku buryo umuntu atohashika of course exactly uranaberewe cyane Vichou love sure vraiment you look so good urakoze cyane bana nanakunze the way looking yumishasi yawe nagasili gatesa cyane urakoze cyane I'm telling the new reka bariko baradukurikirana baze kuvyandika muri commentaire twumve ko ari byo Vichou love ndifuza kumenya premièrement tuje mu tuntu n'utundi ni ikihe kintu ca nyuma Vichou love yibuka yoba yaragerageje kugurisha mu bintu vyiwe oya nta kihari nta nakimwe uragurisha oya je singurisha nta kintu nakimwe je ngurisha oya nta nakimwe uragurisha mutanguye muziki cyayo oya kabisa je singurisha meme no mu vyuma vy'umuziki bijya bisaza singurisha yewe ndakibika ku ruhande hajye nibigera ugurisha oya kabisa neza industry washaka na telefone nabikubwira na telefone nk'ubu nahinduye nja kuriye ni yo nahora niri muhira okay Vichou love ni umwe mu baririmbyi bakunzwe cyane muri game ya Buja a Flavor ariko ntakunze kugaragara cyane ku ma media ibintu by'ama showbiz ntumubaze ibintu by'ama base ntumubaze ikorera umuziki wiwe kandi ari mu vyunguka cyane turakunze kukubona mu manza zikomakomeye zigiye gucaca cy'u Burundi abarongozi yego zigadiru zironka gute Vichou love ubivuze neza kandi ubisiguye neza Vichou si umuntu wa showbiz kuko ubundi showbiz n'amafaranga ivyo rero nivyo benshi batazi ubivuze neza kandi uti burya Vichou nukunze kumubona ku ma social media sinshobora kuza kuri social media ataco nzaniye abantu noba ndiko ndababesha kandi sinifuza kuza ku escroc abantu ngo mfise imiliyaridi atanu miliyoni mfise sivyo bari abantu rero wumva ngo Vichou bamuhamagaye bari abubahwa abategetsi
bararaba bavuga turiya muntu ko tubona we yikorera akazi atari muri ivyo bintu ngo bumve ngo Vichou yashwanye Vichou yagize ibiki uriya muntu kumengo ni umuntu witeka sivyo jewe mpamagaye mu giteramo cawe nje mu giteramo nza kugikora nka hari cyanyuma nkoze umwanya nimba mbwiye saa 10 je nshobora kuzana saa 6 nkaraba buryo bampaye sound nziza canke nimba hari gikenewe ko nanje nongeramo aca ndacishiriramwe sinza kuraba ngo wamaye amafaranga oya je nshaka gutanga ibintu vyiza nibaza ko biri mu bituma abantu benshi banyizera bakanampamagara kandi ngiye no gusumbiriza kuko hari n'ubundi bumenyi twagiye kurondera ubona ko nyene hataragira ko tubivuga twebwe muri The Fighter Production ico dushira imbere ni bikorwa akazi amajambo inyuma. Yes sir. Ndakwibutsa yuko Vichou Love afite umu manager ameze neza apart yuwanje ingene ndamubona no manager yitwa Happy Famba no manager mwiza cyane afite umutima mwiza kandi aguma yivyobuhira cyane mbega niko bimeze no muri The Fighter abikora nkuko ndabivuze bimeze gute twibira kabanga ko muri The Fighter hamwe na manager wa Vichou Love ariwe Happy Famba ameze gute uvuze biki uvuze biki nekubera ko hano mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi abantu ntibazi kuvugisha ukuri kandi biranababaje je nama murenda nabimubwira hamwe nisinzoza kukuvuga waritavye Imana vuga ndabikubwira uko ivyumva amashugwe yawe bayaguhe ameze neza cyane wowe bijya wavuze nibike n'umuntu yumviriza n'umuntu azi no kuganira ni n'umuntu atemera yuko hari undi muntu yorenganywa abona nashobora kucihanganira maze kubimubona ko kenshi ni n'umuntu kandi akundana gose abantu rero nko ntangoye kuvuga ibintu nk'ibi hari bamwe ngo Vichou ngo Famba yaramuroze niko bimeze cyarabwiye sawa ubwo burozi muvuga tubandanye tuzobibona imbere Imana niyo cabona iyo wumvise abantu bari ko ravuga amajambo nkayo kuko sijya mbere icyo kintu nanje ndacumvise nawe aracumvise kutari wakivuza ariko no kuri tukivugira reka tukije ko yende wavyakiri gute cyangwa umunsi wa mbere kirashamze merci beaucoup kandi twese agahogo kagume ku Laidi turonke vibe ijwi ryo mu gihoze Imana ikinteretse ndanayikengurukira ko ijwi baguma bambwira ngo ni giza ariko nje ntavyo ndumva Imana yifatanirije ico kire kuko hari kera ntaramera ubwanwa bumvise ubwanwa ndubona ko umuntu aba yarakuze iriya sura abantu baje kuri YouTube bandike ubuzima by peace and love bace bandika muri commentaire uyu Vichou tubona niwe uyu canke yarahindutse. Yes of course. Ibintu bitatu bimunezera cyane Vichou Love kuva ashitse mu gisagara ca Bujumbura biguma bimugarukako. Benshi ari abantu bataraza Buja ari aba diaspora bari hanze ibintu bikunezera cyane mu gisagara ca Bujumbura. Kiriko kirahinduka gisa neza kuruta hama hariho vibe utosanga handi ko ndamaze gutembera hatari hake. Oui. Icya gatatu nuko hari akayaga keza. Klima mu gisagara ca Bujumbura ikunda cyane gose. Iki gihugu mwabantu mwe no kubera nyene umuntu yambaye ikirezi ntamenya ko cera kino gihugu giteye ubwoba. Kiratire abantu baba diaspora jewe abarundi n'abatarabarundi ahubwo abarundi muri hanze muzana abanyamahanga bumviriza no muyaga uziko je nigeze kuja mu Bubirigi bo abantu benshi ntibabizi 2013. Oh my god mu Bubirigi nigeze kuja muri festival yari yateguwe na RTBF radio television yo Bubirigi. Twebwe ico gihe ndibuka ko hari umuntu twabonanye yatubwiye ngo yaba kiriya gihugu gifise abandi bantu bavyumva canke bihuta kubona ibintu kiriya gihugu cyo bagiteye ubwoba. Namubajije nti kubera iki acambwira ngo kiriya gihugu umuntu akigiyemo kubera ukuntu hameze kuno kiryoshe ntashaka kuvayo muga kubera bo bari ubutumwa yarungitswemwo ategerezwa gukora ubwo butumwa hama kagenda ariko ndabwirwa n'umuzungu urumva c'était en 2013. Iyumvire rero igisagara ca Bujumbura muri 2013 nicari bwamera uko hari amabarabara mwamwe atarahari abo twaronze n'amatara ku mabarabara bimwe twumva hanze ubu hano birahari sasa tubuzi shira ko rero kimwe kitaronka bose kakayaga Imana yatwihereye
zandagara yatanganyika hajya y'amazi y'umusarara hamwe naho wonywa gutya atakibazo utarinze kuya uziko mu bindi bihugu amazi barinda kuyashusha kubera imigira y'ibirimo ariko hano mu imbizi sinzi kuyizi ni y'amazi ava mu misozi ava mu ibuye iruba ajya amazi uragenda urinywera akuna shida mugaba handi mu bindi bihugu suko urazi ko shira koko ni isoko rya Nile riri hano mu Burundi urumva ivyo bintu si vya bose abarundi bari hanze bazana abanyamahanga yes mu Bubirigi warigeze kuja muri 2013 wababo vyagenze gute klima mu Bubirigi wayibonye gute wakiriwe gute Vichou love kasha muci hari urazi ko nabakanye niwo jiri kirenge hasi mu gitondo usanga hari donc nko kwisima usanga hari amazi wo kibaza ngo kumbe nimbeho nyinshi cyane uramaze kubona bavita gute igifungu igifungu urabona cyabaye cyinshi kiba kirimo amazi niho rero muci bo baba bakubwira ngo hameze neza cha wibaza nk'ivyo bintu umva bishoboka kweli hano mu Burundi twebwe ukumva nka kano gaklima hano twicaye urumva ukuntu hameze neza ni izuba ryinshi mugabo ntikibuza ko tugicara ko kwera haraka yagaka kaguma gahuhera ibintu bikagenda neza kanatangaza ije no kugwa nakavura weji waze sasa make kino gihugu Imana ifise ukuntu yaduhezagije igihugu novuga nti ntigisa nibindi imvura yacu inagwana neza abandi urabizi ko imvura ikubita amazu ibiki vyose igatwara mugabo twebwe hano uretse mwino myaka ngira nibicumuro vy'abarundi vyabaye vyinshi twebwe twabirewa kero imvura yagwa neza ariko nyene abakirisu abamizirima bari mu mafungo bakabikora neza tukabikora neza kugira ngo ijya mvura itwara abantu nisubire muri kino gihugu twahezagijwe n'Imana neza na neza Vichou love nka mkali wa show numwe mu ba legend genda kwise legend urakoze si wowe wenyene ndakwise legend kabisa kuko uri imboneza mu baririmbyi benshi bariko bararuka urakoze nabahoze kijya gihe kabisa nanje nakuze ndumufana wawe imbere ko ntanguru no mwuga for sure sawa narakunda ijya ndirimbo nubwo wansi ko ndayiririmba Imana yifata ririmbira abantu muri commentaire baze kuvuga ivyo baze kuvuga uko bumvise ijwi ryawe nimba muri defaita boca bakurokirita yewe mu kimundo krita Imana yifata nirije nawe ujobora kugitandukanya ngezaho mtama reka tubandanye rero birakwiye cyane nari ngomba ngaruke neza na neza kuri runo rungano urunganwe rushasha ruriko ruraruka no guhitana nk'abana banyu bariko baraza mu muziki bariko baraza hari nabigeze batanazwi ariko muri no mwanya bariko baraza Vichou love iyo yumvise urunganwe rushasha ruriko ruraza akabona arabaririmbye bariko barakora bashasha abyakira gute we nka legend bon ni vyiza kwa abana mu Burundi batera intambwe ahubwo igiteye amakenga nuko baba baje abaje gute yifata gute devant le public kugira ngo uzoshobore gupatienta umara imyaka nk'iyabandi baba baramaze bakiri kuri hit nico gusa kiba giteye ubwoba n'amakenga sino ni vyiza ko habaho abana benshi kuko tutabeshanya igihe cyaba matata aba Nick Dave ba Chanjo Amisi aba yitwa gute Nick Dave Africa Nova aba Bangabo Leons ba Kidumu Kidumu ari mu rundi rungarungo rwa gatatu harabazi imbere gose imbere cyane bari abantu ruriya rungano urabona ko habonetse abaza barabasubirira biba vyiza donc n'urungano rw'iwacu rero ntabatwebwe tubavamwo hinjiramwe abandi biba ari vyiza ahubwo ikiba gisigaye no kumenya ngo eske hazoboneka babandi nabo bazoshobora kumentena bagafatisha bigashoboka kubera n'isi iguma ihindagurika uko kuntu isi ihindagurika n'abana benshi bariko bararuka ubu bajana nayo uko kujana nayo rero niko guteye amakenga kuko uko isi igenda irahindagurika niko twese twakagombye kugenda mugabo imbere yo kujana niyose ukabanza ugakubita agatima mpembero iyo uvuye aho ugeze no hiyo ugiye voilà
Yes, of course. Turacari kumwe na Vichou Love. Yari conseil yariko aratanga ku runganywe rushashe ruriko ruraza bavuga ati ngo bibwirwa benshi bikumva bene vyo. Okay, ariko Vichou Love atari banga. Kuko uri legend. Genda kwemera kabisa. Nabahe baririmbyi uvuga ati hari abaririmbyi bariko baraza muri no mwanya bashasha kandi mbona bariko babikora neza vraiment. Bariko barabikora neza. Uba wibuka uhora wumva basuturirimbo twabo kuko kino kiganiro kwigwa n'aba diaspora abandi bari mu bindi bihugu bumve yuko na Vichou Love iyo ari muhira canka tuninze ku radio ari mu modoka hari n'abaririmbyi aguma yumva nabo nyine bariko barakora. Reka renda kubwira. Jewe ujya uziko atamuririmbyi numwe wo mu Burundi ntumviriza. For sure. Yes. Oh my God, applaudisse. Na muririmbyi numwe ntumviriza. Reka ndabiguhe. Oui. Oni no telefone yanje. Ugiye kuyugurura uza gusanga nk'ubu no gushira muri playlist. Harimwo niriya miduri y'abankeshimana irimo hano. Urumva? Umuririmbyi wese asohoye indirimbo. Apare nuko ibiri kuri YouTube. Je kenshi ndayirondera nkamenya ngo ninde yaririmbye iki ashaka gutanga ubutumwa bwa gute. Aho rero nibaza kumbaza ngo nde biraza kunanira kuko nkaha nshobora no kuguha indirimbo nawe uri umujournaliste ukaza kwisanga iyo ndirimbo atayuzi. Kuko je ndi mu bantu bakurikirana indirimbo meme no mu biteramo nkunze gukora hari indirimbo nkunda kuririmba abahungu nkoresha muri group ngo iyo ndirimbo niya gute. Hana nk'iyo ndirimbo benshi bashaka kuba barayimenye kubera RTNB niyo ndirimbo yugurura. Gahugu kanje keza nakunze kama kumutima iyo ndirimbo izwi n'abantu bake. Uri umuntu utumvirije RTNB kubera naho nyene ariyo ndirimbo yugurura ni bake bayizi. Ariko ugiye kubirabana indirimbo nziza ihagize igihugu ciza urazi imyaka imaze ni myinshi naje ntayo nzi ko je navuse ndayisanga. Donc abaririmbyi b'abarundi bariko barakora ni benshi kandi je ndanakenguruka nama nibaza hariho n'indirimbo zitabana hit zakagombye kuba hit nkaca nibaza n'ibindi biki mugabo gacu usanga no kubera ari benshi nyene bariko barakora hari indirimbo usanga yaduze gusumba izindi ikazisumbye ingufu kabisa igaci bari iba hit izindi zikaryama kubera ko hari yazisumbije ingufu atari kubera rimbi ahubwo ari kubera ko hari yazisumbije ingufu kuko no muri album nk'ubu par exemple wo nk'ubu nkajewe igihe meruka gusohora album nasohora album ya 14 chansons abantu bikuriyemo indirimbo nka zibiri gusa mu ndirimbo 14 ziba nizo bakunda kandi zose ugiye kuziraba ahubwo ugiye urumviriza abatandukanye uyu agaca kubwira ngo je nkunda tekana uyu ndagaca kubwira ngo nkunda si jewe undi agaca kubwira indirimbo re bahurije kari benshi indirimbo yitwa nakwisanze ewana iyo no muri karaoke niyitwa kenguruka izo abantu barazihurije ko cyane urumva ko rero niba mbaza ngo ni bande uza kubungoye kuko ndakweretse playlist hano izo ndirimbo zishasha hafi zose uzisanga hano. Of course ibintu Vichou Love yitwararika imbere yuko yandika indirimbo nshasha nibi oya nta nabimwe oya jewe mu esprit yanjije ndandika nta kimbuza kwandika kandi nandika uko ndavyumva nta limite. Hari umuntu yari yambajije imbere ko dukorana ikiganiro ari muri Sweden yitwa Nisia ni umurundi aho ari no mu Burundi ariko asigaye aba muri Sweden ni Nisia azozana abaswede wabaze hano kuraba Burundi baze kuraba Burundi rero yambwiye ati ni waje gukorana ikiganiro na Vichou Love umumbariza ati ijya vibe tubona akoresha kuri stage kujya kuntu abameze kujya kuntu abashushe kujya kuntu ashobora kwa kompanya abari nyuma niko nkubwira ivyo horo ubona nanje mpora mbona ukora kujya kuntu ushobora kwa kompanya abari nyuma pa ukagira geste gutya bakaca ibyo bintu bibona bake kujya kuntu ubigira acambaza ati ngo nibihe bintu bitatu Vichou Love amanza gukora imbere yuko aja kuri stage guteramisha abantu muri karaoke. Bon jewe nta kintu na kimwe nkora sinkubesha wapi kabisa ya je gusa sound yari nziza sivyo sound yari nziza n'ahantu hagutse hakaba hariho na public ayayayaya c'est fini ubunyishe drogue yanje bariyo sound nkafata micro yanje nkumva niyumva sawa sawa
hagaca haba na public aho uburozi uba wabumpaye nshobora gukora naje ivyo ntabanzi ko nokore ego okay ndifuza kumenya tugarutse kandi muri industry icarimwe nibihe bintu iyo Vichou abibonye bitamunezera kuba aririmbye b'abarundi bon izi challenge zidashobotse usanga abantu bariko barashwana ku ma internet muga mu nyuma y'akanya gato kazubona ngo vyagenze neza biriya bintu kabisa sinkubesheje n'ibindyohe ati nibikigana n'ibyo kubera biriya bintu bikoze abandi babikora vyinjiza amahera muga twe hano tubikora hari igihe haca hajamwo bivu ya vrai ora abandi mu kubikora babikora ngo binjize amahera twe ugasanga turiko dufatiriye abandi ivyo bakora twe hano ugasanga ahantu agiye mu inzigo kumba bafaranga ivyo bintu rero wapi kabisa eka Vichou love hari umuntu yagigeze kumbaza akabazo ariko kante amakenga kwa kubaza kuko imbere ko dukorana ikiganiro nagize hashtag yanje kuri status ya WhatsApp ndavuga ati aujourd'hui no kuri Instagram ati ndaza gukorana ikiganiro na Vichou love mumbaze ibibazo nza kumubabariza hari umuntu yambajije ati mbega Vichou love arubatse mbega Vichou love mu rukundo bimeze gute mbega ko tutarabona BBB n'ibindi nk'ivyo nyene mutubarize mu vy'urukundo bimeze gute Vichou love wonyemera ku kantu kabisa tukaka araceka mwabantu muzo murabaza ivyo bibazo ariko si bibi kubibaza kubera ko nyene mustare abagomba kubazwa ibibazo ivyo arivyo byose hama Vichou narubaka nta n'umwana afise mu rukundo naho nta muntu angana na Vichou bataraja mu rukundo ryo bari ibara ku mutemere aho ndishuye ndibaza we nta mariage ndakora sivyo nta mariage ndakora navuga sindubaka hanyuma umuntu ataraja mu rukundo angana na Vichou shaje nibaza ko yoba gwaye yego aho ikibazo uraje gucishura ndishuye wishuye mu ncamake okay mbarire wewe utumva ni hehe wishuye mu ncamake aho utumva ni mbarira kuko ndi hano nabari ko baradukurikirana bace bumvira okay turifuza kumenya premièrement tugiri mu rukundo rwa Vichou gift ya nyuma uwahaye umukunzi wawe goba wibuka yo bariki shaje burya ntiwibaze mu rukundo hari ibintu bimwe umuntu arabikora mbwa simba nkunda kubivuga umenye ko bibaho je namana nabikoze nikimenya nabikuye kuri mutama wanje mutama wanje yarafise ukuntu yagiye nko ku isoko wasanga yazaniye akantu mama vyaranyafexe nanje uhari we warabizi ko bihora biba si vyiza ariko ndabitangaza mugabo mwumve ko biraba nyene Vichou ashatse kuba romantique reka woca wiruka cyane kubera ko nabiboneye kuri mutama avuga ngo imfizi y'intama itendera nkase reka tugaruke kuri concert igiye kuba ku munsi w'Ilaidi kabisa tugaruke kuri concert igiye kuba ku munsi w'Ilaidi aho neza na neza twese twamaze kumenya aho izobera twamaze ku World Beach ari kwa Gérard yitwa 100 kilo none kubera iki muvuga Gérard mutavuga nyene World Beach Gérard numuntu ukunze kubona kenshi bajya banyene World Beach n'ababoss bagoye urumva rero Gérard niwe mwene ho rero yanyene bajya ababoss baragoye kubona nta nari kubona ariko Gérard yubawe ndamukunda ko kunda abajene bakira neza iyo tugiye antuko cyumva ko namweneho nawe akunda abajene okay okay naya ma surprise two kwitega canke nibihe bintu akabijya nk'umuhamagaro kuba ariko baradukurikirana bon nibaza ko twamaze gutangaza Vichou n'abandi baririmbyi bita LOLILO Emerson de la Brousse harabo tutavuze nka Ismail le comédien sivyo Ismail inde gasore canke yo Île-de-France Île-de-France le comédien hanyuma rero nibaza ko nabandi bashobora kwiyongera ko mu gihe bazokumva umugambi wa The Fighter sasa wewe uvuze ngo surprise twebwe nituba dukunze kuvuga ngo surprise niyo avuga kabijya nanyije ndakubaza kabinywa rero ibica bikomera ariko
Jemba mbwira abantu nti murazi ko Vichou n'umunsi n'umwe atigera amenyegwa kuri stage. Okay. Muramuzi ko LOLILO ashitse kuri stage no gufuta. Uramuzi Embi Data. Uramuzi Merisan. Abo bose bafise amahiti. Sivyo? Abo bantu urumva bahuriye kuri stage imwe ico bashobora gutanga. Urumva umunezero bashobora gutanga. Habwo ico mbwira abantu babe bararondera amafaranga hakirikana. Bayarondere ama surprise nkuko ariko rabivuga ashobora kuzoba menshi cyane bivanye n'abariko baraza ndisubira ko nimba twababwiye saa 9 uzoza saa 12 ntazasaba indirimbo zimwe ko azosanga zavugijwe kandi azo bari n'umugwi wa Peace and Love bashobora kuririmba avant yuko na Vichou aduga kuri stage no kuvuga ko nta bimwe byo ngo DJ oya piga muziki mwanzo mpaka mwisho full live ndabibuse yuko ari gitaramo kizoba iminsi 2 kabisa. Ico ni kintu cambere kibaye mu Burundi 2 jours successives. Good cyane. Yes. Ico kintu muciteguriye gute iminsi 2 abantu bazorara ngaho nyene bavyuke baje muri vibe nyene ushaka zorara canke tuzotaha tugaruke. Je nibaza ko woshaka yona harahara kubera kuri Old Beach nibaza ko kariya kayaga. Yego. Kariya kayaga ni kids. Apatoki mtu. Oya kabisa. Kuko ivyuma bizogumaho bizo bimeze neza cyane. Hama jiwe nka Vichou. Sanzwe ndabimenyereye kubera ko mu makarawo katandukanye turavuza. Kuva kwa gatatu gushika kwa Mungu umuntu akivuza abantu bakiza kuryoherwa. Urumva ko iyo minsi 2 yoyo izo bari special. Inguvu dusanzwe dukoresha tuzogira nka 4 kugira ngo abantu bashobore kuronka umuziki mwiza w'abahinga nyene beza kandi bavyumva. Twongera twibusana bari ko dukurikirana yuko kino giteramo bagishize kabisa ku mafaranga make kugira borohereze abarundi bose. Ndakwibuse ko muri regular ni 5000 kabisa. Muri VIP ni 20000 kabisa. Kuki mwashimye kugira kuba korohereza abantu? Urabizi ko The Fighter Production kwanza icambere ni lebo y'abantu iragendegwa iritabirwa n'abantu irizegwa n'abantu batandukanye baba bategura canke abagiriki urumva abategura imanza zitandukanye muri The Fighter barabizera. Urumva The Fighter Production bwa mbere ni lebo y'abantu hama nabo baryoherwa iyo babonye abantu sivyo bikavuga ko rero iyo twari kuvuga ngo prix sanzwe ni 20000 umva ko hari umuntu twari kuba tunigiye mu menshi mugabo ugize 5000 n'amafaranga ata muntu numwe yovuga ko akunda Vichou akunda LOLILO akunda Embi Data akunda Dola Bruce akunda Emerisan sivyo yovuga ngo ayo mafaranga ni menshi kuri abo bantu kubakoranya abo bantu ku 5000 ayo mafaranga ni make cyane kuko urumva deja none umva ubagaburiye 5000 wo twarangaya niba kuyigwa nta n'igihumbi baronka we muntu aciye gusaba ati zana 5000 uraba abo baririmbyi bose meje kudondagura ugacushira ko na wa muhungu mu gutwenza yasaze uriya muntu aranyica kabisa naje nzoba umufana wiwe kwanza yego kabisa kuri Laidi aja kuntwenza naje nkumva shira kore nabaye MC nta nabo twavuze muri kino gisagara hazosha MC ya Mipro na Machad bazohaturira mwabantu mwe mutwumva munaturaba show ni kuri Laidi ni minsi 2 nitunabasondeka ni minsi 2 kaze apana vuga ngo 5000 ngo ku minsi 2 oya no musu duhe 5 nejo duhe 5 si menshi vraiment wayarondeye haracari kare biki gihumbi hazogera abana yarengeje na yagacupa uzobu yafise muze ku bwinshi ndakwibusa yuko Vichou Love yatubwiye ko afise umusore wiwe yitwa Dola Bruce Dola Bruce neza muraza kumubona muri kino kiganiro kuko nawe nyene yamaze gushika muri kino kibanza mukanya muraza kumubona aza ko yicaranye natwe hano kugira ngo tubone kabisa kujya Vichou mbega Dola Bruce Vichou amubona gute mu muziki w'Uburundi Numuhungu aje atavyorosha numuhungu aje atavyorosha kuko afise style yisangije utamuzi nk'ubu
ariko aririmba nko kuri micro ataririmbye kirundi okwibaza ko ari mu Nigeria mushasha yabonetse dufise rero umuririmbyi novuga nti ari special kubera ko afise ijwi gisa kabisa ku buryo udashobora kumushira hamwe n'abariko baraza ubu kuko afise aga style kiwe kabisa kandi ubona ko kameze neza ni n'umwana ameze neza cyane ni n'umwana cangamutse uza kubibona mu kanya ni umwana cangamutse gose ahubwo ushobora kwibaza uyu muntu burya ntabimaze nk'imyaka nka 10 uraza kubibona n'abariko baradukurikirana ndisuri ko baza kubibona reka tugaruke mu tuntu n'utundi Vichou Love ko nakurose ariko abantu bariko baradukurikirana muraza kunezerwa kuko Vichou Love n'umuntu atera inkuru cyane guys no kuri kwimana ku muntu atari bwamubone Vichou kuri Casoar vraiment uratera inkuru Vichou Love Casoar TV ndi hano Vichou Love mukali ebana ego cyane Vichou Love tugarutse mu tuntu n'utundi n'udu question twahana Vichou Love ikirundi turakizi ego igiswahili ndazi ko kizi gike okay Vichou Love azi indimi zingahe zikeya cyane ya mbere ikirundi Kiswahili n'igifaransa gike cyane icyongereza ndacumva uretse ko natanguye kuciga banze ndabereke ubakorera umuti ba Dollar Bruce mazo ubabwira ati nandi icyongereza no kiririmba ya tulia Dollar Bruce ikintu dufana Dollar Bruce aririmba icyongereza cyinshi narabonye album yose manager yarayindungikiye yego icyongereza ni cyinshi cyane si bibi ega no gutaginga hanze hose ariko arakwigisha icyongereza cyane muri kino gihe oya hari ishure turaja mu ishure ngo twige kimwe cyo kumuzi hamwe ninaja muri Amerika zo bati aka gapeti na karundi canke na kahano reka tuje muri challenge ku gifaransa okay ndifuza yuko unshira kano kajambo mu gifaransa oya ntubimbaza ivyo bintu kubera ko karoroshe banzurindire kubera ko nabene vyo hari gihe bibacanga sasa vyo bavyiza umbajije kirundi ci wanje hano amwe naho vyoshika nkavuga ikitari cyo baca bankosora vyose uyu ni waza kumbaza igifaransa cy'umuzungu hariya sico ci wanje reka bose tuje muri East Africa ninagera kujayo antuka igifaransa cyo gusaba indya canke cyo kuvuga ko nshonje cyo kusaba amazi canke iki sishaka kiyobigwa nico kuyaga buke sinshaka kukiyobeka reka basimbwira abantu bariko baradukurikirana kano kantu tugashize kandi kubera ko turiko tuvuga ikirundi uzanye mu gifaransa n'igiswahili bigenze gute nico kibazo nanje ndakubajije ivyo bintu bijemo gute guys ndababwiye ka Vichou Love ni vibe master n'abantu bo muri ko muradukurikirana mu mumbarizi y'umugabo ibi bintu bijemo gute ariko turiko tuvuga ivyi concert zibiri za Laidi atangwe kuzanamwo ngo duhindagurire nk'abantu uyu muntu mwumva ashobotse uyu mugabo mumurabire cyakwiye umve barasubiriye nivuze igiswahili bura mukama wanje nk'abantu mweje mpava ngenda tudahejeje ikiganiro okay reka ndamuye challenge y'ikirundi ego reka ndasitaguye challenge Dakunda ngene Vichou Love atwenga guys sasa kundi ibintu byinshi kuri je wewe vraiment nakubwiye ko ndumufana wawe kuva depuis iko nibeshure mu kabiri Vichou Love apana vraiment nari mufana wiwa sawa merci beaucoup okay c'est-à-dire que uno musi nawe n'umuririmbyi préférable adorable naku gifaransa kirasubiye okay no musi nawe abantu genda gowe sinzi ko ndabigenza sawa reka tubandanye rero na Vichou Love ariko abana bo mu mujyi niko bimeze hari igihe usanga nyene bigorana ugasanga nyene igifaransa kirinjiramwo ubu dusigaye n'igiswahili dusigaye tugishiramwo ndaje ewana nakuja uyatangwe kuvuga ngo ndaje ugaje ewana nakuja arongeyemo igiswahili kandi yavuze byose ni bimwe yego cyane yes of course reka tugaruke kuri industry y'umuziki w'u Burundi Vichou Love how can ni gute mukama wanje kuvuga icyongereza Vichou Love ni gute ushobora ku maintaininga ni gute mu kirundi mukama wanje ni gute ushobora kuguma basi kuri kuguma umwanya wose uri ku gihe ikirundi ni sawa kiraduga cyane
ni kuki ushobora kuguma uri kugihe igihe cyose utigera ngo nakuje ko barinzi ngo barasubiye inyuma ngo baratakaye we ukaguma uri ku mwanya. Bon, urakoze cyane. Sinzi ko novuga ko ari ubuntu nagiriwe n'Imana. Indirimbo zawe ntizifa. Nisho nashase kukubwira kuki indirimbo zawe zidafa. Indirimbo za Vichou Love ntizifa, uzumvirije zigumana kanovera ko kuva kera. Ni bimwe nakubwira. Jewe mu kwandika numvise gusa umuhamagaro wo kwandika. Nca nandika. Ariko ubu ndageze n'ahantu numva ko nundi muntu jewe atakibazo umuntu anyandikiye. Sivyo? Kuko burya umutwe umwe wifasha gusara. Niko bimeze. Hanyuma sinza kuvuga ngo n'ubuntu bw'Imana kubera nabandi yobubagirira kubera ibugiriye jewe jenyene nibaza ko yobirenganije. Or umve nanje nanzanye igifaransa. Oh my god. Kumbe Imana ntirenganye. Sivyo? Novuga nti rero harimo kwimenya ubwa mbere. Kwimenya ukamenya mbega jewe ndinde. Uburyo jewe nkoramwo uko abantu bambona. Sivyo? Bambona gute? Mbega ndi muri babandi bashushe? Ndi muri bamwe bita ngo abatotosho? Uravyumva? Ndi muri babandi bavugwa muri yama showbiz bavuga kare. Ndi muri gwa rugero rwa babandi bavuga yuko Vichou twamubonye mu bunywero bunubu yaborewe yataye ibirato vyagenze gute vyagenze kumwe bihora bigenda. Wowe rero umaze gutora aho uri ucuvuga uti n'indirimbo ziwanje mfise cyangwa uko nsanzwe nkora n'abantu nsanzwe mvugana nabo n'impanuro mora ndonka reka je ibintu vyanje bigende gutya. Navuga rero jewe indirimbo zanje kuba zidapfa ubwa mbere nuko d'abord narimenye ndizi nka Vichou hama kandi naba nifuza yuko mbu wa mbere mu vyo mba nkoze kandi nkavuga nti ejo haza sinzi uko hazoba hameze. Ni vyiza yuko nkora ikintu nejo umwana wanje canke umurundi canke umuntu wese azogirirwa ibakwe ryo kumva ikirundi hazovuga ati no muntu nawe yari mubanditse. Okay, challenge rero y'ikirundi uraheraheza karadiridimba. Uyu mugabo mw'abantu mwe ikina nshakako uyu muntu karadiridimba akana kaji wawe. Okay, kararungera akotsi kabungere nawe uri kubimbaza kutariko. Sawa bandanye. Dikora Vichou bandanye tugende tubandanye. Okay, umwana yankwa ni wakura. Nanje ndakubaza. Okay, bazara. Baza cyo bigari gato. Guys, namubaza ne Vichou Love ukutandukanye mu biganiro byose muri muze kubona. Ni capitaine de la capitale. Uranyishe. I'm gonna kill you my friend. Okay. Reka tuje mu giteramo, reka tuvuge ivy'igiteramo. Bacumvise neza. Oya ntacyo bumvise. Senti tuzukugira kuri. Ntacyo bumvise. Baza karuka ikirundi nanje ndakwishura. Sokwe. Niruze. Sokwe. Niruze. Mwabonye? Kamwe gusa. Oya none wavuze wabajije no. Nese gisokozo. Niyambajije vuga. Ni gisokozo. Vuga Yes. Nabi. Mwabonye? No kucishura. Ndege kucishura abarundi bariko baradukurikirana. Baze kukwishura. Bakwishure. Yewe. Naba bariye hano. Bano hano mu muji n'abantu. Okay, ladies and gentlemen, ni wa mwanya mwiza wo kumwakira Dora Bruce. Yo. Okay, Jenny baza ko ndabasezeye. Turagumana uradupresenta Dora Bruce hano, dushobora kuvugana nawe intebe ziraza ko bari zitatu. Tumwakire Dora Bruce hano udupresente c'est la première fois kuri Casoar TV no kuma TV online menshi. Nje mbanza ngende ibintu bigende. Ngende uguma hano. Ego ni uri papa wiwe ni wa Mutuzaniye uno munsi. Oya ni the fight amuzanye si je. Jenny mutonya wanje gusa. Ni mutoyi wawe. Reka rero tumwakire Dora Bruce nsaba cameraman zombie amfashe intebe kugira ngo zikwire intebe zitatu tumwakire Dora Bruce. Ariko ni wanyishuye. Oya baraza kutwara baza kutwara. Urabona iyo utishuye wumvise ko vyanse ucuvuga uti ndaguhaye. Okay. Nanje ndago. Oya reka baze kutwishura.
wewe wavuze batari kirundi ngo si kibazo kwanza si n'ikibazo ni gisokozo nico gituma nagutanguje nti sokwe niruze hama ndakubwiye nti ndaguhaye igikamiwe make reka ndakwishure uragacumba umpereza urabona igikamiwe make yes of course reka tumwakira niteka Dollar Bruce mu bwami bwo muri Casoar TV for the first time. Karibu sana bro. Asante sana papa. Kijana Fresh sana. none arafise micro ahanyere ukuntu bigomba bigende ni gucya micro ni zibiri. Okay. Okay. Present agu présenter premièrement. Mo présenter kuri television abandi bamumenye. Nam present. Vichou love mukuru wawe. Mwabantu mwe mu ndabiri kuntu bigenza uburero bangiza umujournaliste nani ibintu mubona bishoboka ariko Nam present. Yes. Hello guys, nizera ko mumeze neza kuri Casoar TV turahari nabazaniye umuririmbyi mushasha Dollar Bruce je ndiko ndabavugisha nitwa Vichou love mukali nzanye uwundi mukali mu misiza kubera muri The Fight hariho wakali hariho mukali wa show hariho mukali wa live hari n'uwundi rero agiye kuza mukali akongera ko muzokumva niwe yitwa Dollar Bruce. Yes I. Yeah. Oh baby you define like a money. Shuri go down now balance it. She then shine like isanio. Amakura sana zangi gitondo. Me I wanna day my day. Kubguru kundo kwa baby numba no shima. Me I wanna bless my girl. Anytime baby kubi koranda bishum appreciates. Geza. Wumvise mwe nakubwira. Nakubariye. Reka bariko baradukurikirana baraza kubivuga muri commentaire. Jewe ahubwo mviriza kugira ngo bigende neza. Je nahejeje kumupresenter. Reka nawe ndaguhe micro. Musigarane. Ndamuhati bibazo. Ndamwizeye ya 100%. Asa 50% d'ailleurs. Ndazi yuko ashobora kubikora. Kwa nakubwiye yuko niwumve ngo ni muto ariko si gito. Ikindi naco nuko wo kwibaza ngo ni mushasha mugabo uraza kubibona ko atari mushasha ntatinya ameze neza nakana keza sana. Yes yeah man. Ngo uyu ndabasigaranye mwabantu mwe bano bantu ndabasigiye tere basigaye barakora gusa icyo ndabibutsa ni kimwe durire kuri World Beach kuri Laidi ni concert zibiri Vichou love mukali wa live music LOLILO Emerson Bita Dollar Bruce ibintu bimeze neza cyane. Yo man, I love you. Yes Vichou love ndagushimiye cyane bro. Guys ansigiye Dollar Bruce karibu ku ntebe ya Vichou love gatoy. Ewa. Harakano bantu kwenga. Yes. Dollar Bruce. Vichou love arakunsigenda guhata ibibazo. Uri tayari? I'm good. Are you ready? I'm ready. Uri tayari? Tayari. Okay, Dollar Bruce premièrement ndifuza kundamukiriza abarundi n'abarundi kazi inshuti z'u Burundi abanyamahanga bose bakubonye for the first time upresenswe n'umuririmbyi nka Vichou love. Wiyumva gute kora nka Vichou love ushobora gupresentwa n'umuririmbyi nka Vichou love twemera kandi twubaha muri buno butaka bw'u Burundi? Wananje numva ko bwanje kweri ni miracle ni bidasanzwe is good ko bwanje ni nyene wanifuje ko umuntu nk'uyu ashobora kumvugira imbere y'abantu nkamwe kandi ndabishimiye cyane vuma kuba binabaye ko nawe ko mpaye n'umwana is good. Okay. Ikintu ca mbere rero ujya anye ni mutama mu muziki ni legend twariko dukorana ikiganiro nk'umu legend rero we ngoma dukorana ikiganiro mu legendary nyene legendary umba kwanze kuba legend gasimya ni mu mutwe gusa nta amze wewe dukorana nk'abajya baririmbyi bari ba Belasima urabona ba Fernando Noji urabona bariya dukorana nk'abajya uganda Vichou love is the king. Reka rewe dukorane nk'abajene turi kumwe uko abajene nka Prince. Yes of course. Premièrement you look so good.
Thanks a lot my bro. Uraberewe cyane. Asante sana. Ko uraberewe? Oh, I'm good. Yeah, okay. Yes sir. Ubona uzoshobora kumaintaininga industry y'umuziki w'u Burundi uri mushasha witeguye gute kugwana naba bandi baririmbyi canke guhangana nabo kugira ngo ushobore gukora ivyiza kubarusha? Mbo misanzwe. Urabona ibintu byose biryoshe biragora. Rero kuba rero biryoshe no kuba bizongora ndavyiteguriye byose. Nuko nyane. Dufise abaririmbyi benshi bariko barakora neza cyane, turi kumwe dufise ba Dramati, dufise ba DJ Fernando, dufise ba Milan Boy, dufise aho ndiko ndakuzana mwe gwarunganwe, abo sinari kubabaza Vichou, aha turi mu kiganiro cy'awe rero. Bajya bona kandi urane ko bariko barakora. Witeguye gute guhangana nabajya bashene mu mpote? None je sitiko ndakora. Premier Mufise look nziza. Kandi ufise na sound nziza. Igisiga ni promotion na production. None promo rega na urimo. Waratangwe ndi bad. Mape nundi ndayirimwo. Nubo turirimo. Mu misanzwe bajya bose barakora fresh is good. Nakuranje ndakora fresh. Banyitegura am coming and age. Ijambo rimwe wobwira abafana kuko abafana b'umuziki w'u Burundi bose bakunda abaririmbyi b'abarundi. Ariko cyane baba bafise abantu bakunda ko ndaza abafana ba Sadbi ni abafana ba Fizo. Abafana ba Fizo abafana ba Sadbi ni babandi nyene. Rero wo influencer gute? Wo basomesha gute? Wo badraga gute kuri no micro yacu? Mu misanzwe jewe nta bishasha ngene ngiye kuzana ko nta kintu bishasha wopfu ronse kwiyisi. Uze kuzanga nishasha kumbe baje kuzana mu amine fsa ko ashacumara umba batunze kubikora. Ariko mwa kintu nyene bisongenda bemere nk'abafanzi b'umuziki am good. Niteguye ndafise project imeze neza kandi na ipiri out mugende bayumviriza Dora Bruce hano hose niko nitwa is good. Mbo kirere no vuga nanje nyene kirenze ivyo nuko gusa nanje nje gukora mu bandi. Kandi ni ready kwe byose ko bose ndabumva kandi ndabakunda zo kwana uko nyene. Okay. Tutapambana tu hapa. Tutabanana hivi. For sure. Yes, uko tari kupambana. Tutabanana mpaka dukwigwe twese. Of course. Rika tugaruke rero ku giteramo kigiye kuba. Nico giteramo cambere ugiye gukora kirimwe abaririmbyi benshi nk'abajya. Nico cambere. We I know you bro. Tuba tukubona. Nico giteramo cambere ugiye gukora kiba kirimwe Vichou, kirimwe Emerson, kirimwe MB Data, kirimwe LOLILO. Witeguye gute kuri performance yiwawe? Mbo urabona rero abo bose nabantu banje man. Haraho nyene nabona kuze nkunda sana Vichou love LOLILO umva Emerson MB Data nabantu banje tu cambere kwanza ndishimiye kuba mpuriye nabo muri one performance nkiyo is good nanje kandi rero sinzoba maramaza ndi muto sindi gito. Yes I of course actually nari nifuza kumenya the way witeguye na the way umuntu kuko nararonse link izindirimbo zawe nazironse hagiye hatandukanye bivanye n'ingene tugenda turakurikirana amakuru ndazirungikira kuba diaspora barakumviriza baravuga ati bambaza ikibazo kimwe mbega uno muririmbyi kugira ngo tumuronke tuvugane nawe twobigenza gute ku ma social media kuko hari ama social media usanga bagize fake ugasanga na ma fake accounts original account za Dollar Bruce nizi Mbo ni Dollar Bruce nyina hano hose gusa kuri Dollar ukurako R hama kuri Bruce ukurako rya E gwashako Y Dollar Bruce Dollar Bruce hose challenge Dollar Bruce ifise indome zingahe? Mbo Dollar Bruce kuri Bruce ndi 5 hama naho kuri Dollar ni Exactly, of course, c'est comme ça là. Umunsi munigeze gukora n'umurimvyi ndamubaza lettres zigeze indome ziwe zaramunaniye kuko. Hose ni 5 hose. Hose ni 5. Study Kenny when 5 star. Yo, 5 star. Kubati. Yes, di kumwe na Dollar Bruce no muririmbyi ushobora gusanga kuri platform zose ziri zimenyekanywe ndavuga Instagram, Facebook, X, kuri Twitter turagusanga. Everywhere Amazon everywhere. Yes, urashobora kuja kuri Boomplay ukumviriza indirimbo ziwe Spotify ukumviriza indirimbo ziwe aheruka gusora AP ifite indirimbo ziryoshe cyane. Ikibazo kuki ukunda kuririmba icongereza? Mbone kirundi kirimwo ariko mugabo target yanje kuva no muziki ndudi kujana worldwide to the world. Rero muje tudode bisigura yuko simba nkeneye ko zumviriza abarundi cyangwa abanyarwanda bumve kirundi mba nkeneye ncangemo byose kugira ngo batumve kirundi bumve icongereza bumva akantu gato basi niko ndaririmba is good. Impamvu reje ncanga mu kuririmba ndagira mix. You like to speak English?
Mbo ndabikunda ariko mugabo nta birenze tu. Okay, why do you choose to speak English in your when we are the country like Burundi? You like to speak English. Why do you choose English, not Kirundi? Of course, I like to speak English because there is many people can listen our language in our music industry. Okay, that's why I use it to speak English in my song, in my music. That is alright, it's good. Yeah. Okay. Et quels sont les artistes que tu préférais dans l'industrie de musique ici au Burundi? France rero ntumbaze jewe cyongereza gusa. Okay, ikintu kimwe ubwira abarundi canke abafana aba Vichou Love, abafana b'abaririmbyi bose bo muziki w'Uburundi muri rusange inyuma yuko imbere ko turangiza ikiganiro. Boje kinyene no babwira nuko bonkunda bakanyakira kandi ndi ready kubaha ibintu bimeze fresh kubasho. Okay, umuziki mwiza, video nziza, is coming soon. Wana anytime twa dropping ibintu bimeze fresh gusa badukunda cyane. Nababwiye ko nasohoye EP yitwa Blessing, indirimbo zine na single yitwa Mama. Wana byose biri right. Okay, of course. Reka ngirinda kwejeka no kantu gukorana na Happy Famba nka manager wawe muri kino gihe bimeze gute gukorana na Happy Famba? Birakorohereza? Mbo misanzwe oya ntariko aratwumva kanibaza kugashiramwe. Ndabwiye urabona mbuze yuko byose bikwiye no bambeshe vraiment kuko nta mundi ugamvise gusa ngo urawumpaye so wawumpaye is good. Yo niyo mpamvu navuga ati rero na ukeneye cyangwa hari uwundi nashemo support hama tuje to the world. That is good my man. Reka ndakubwira ati merci beaucoup muntu tweduteramanye kuva ku ntango ya kino kiganiro twakolanye na Vichou Love aho ya do présence de la brousse ku ncuro ya mbere kuri Casoar TV. Reka ndagushimire Vichou Love, twakolanye utuntu twinshi twace hirya nino turatera inkuru byose nabikoze kugira ngo ndakunezereze muntu uri kurankurikirana. Nitwe Capitaine de la Capital. Urashobora kumfollow kuri Instagram, Facebook na Twitter. Ukabushobora no kusanga kuri PJ Classic FM. Ntibagiye Zombie cameraman ariko aramfirma muri uno mwanya. Imana imuhezagire cyane. Merci boy. Asante sana papa. Urarenze cyane. Look so good my man. Asante sana bro. Urakoze cyane. I am good. Casoar TV. We want the words. The solution of all dreams.